Ndabaramukije bakunzi ba Action Samaritain TV, ndabaha n'ikaze mu biganiro vyacu kuri televiziyo yacu, aho dutanga umwanya kubagiriwe neza bakavuzwa hanze bagakira, aho dutanga umwanya kubafashijwe bitandukanye mu bugwara, tugaha umwanya abagize ico baterera kugira ngo ubuzima bw'abana burokoke, kugira ngo abavyeyi nabo basubire kuronka itiro n'agatwengo. Wewe rero uriko uratwumviriza nawe urasabwe guterera, twagusavye aha hasi ugire s'abonner canke subscribe mu congereza, ubihe abandi bavyumvirize, basabe nabo nyene bagire s'abonner, niyo ntererano twasavye muri uno mwanya kugira ngo bibonwe na benshi babandanye bafashwa, ndetse n'ababikora babone yuko bakorera abantu bashima. Ngo rero ugire s'abonner, subscribe, ubihe abandi, nivyo tugusavye muri uno mwanya. Imana iguhezagire. Murakoze, ntanguye gushima yuko mwaje kutugendera kandi nkabakeza ku gikorwa ciza mama murangura. Abagwayi turabamenyereye ngaha iwacu mu Burundi, abana bagwaye, abavyeyi bagwaje turabamenyereye, kandi ko twari twaramaze kubona akamo kanyu imbere y'igihe. Ubu nkundiye no kubwira ko kama ingene nanakabonye bacishije abana kuri Caire Renaissance, haraheze igihe kitari gito, ariko umuntu akaraba ico yagira gusa yaragira mu kigongwe, mugabo atani ikindi kintu ariko aragira. Kenshi rimwe kabiri gatatu abo umuntu agira ati none tuzokwama turiko turavuga ngo yo atanakimwe. Baracisha ko rero amanimero do telefone abagomba gutelefona, akanya gatoyi akanadusiga bikatunanira kuyakabuta. Hama rero umunsi umwe ndabwira umwana nti wowe ufata izi imbere nanje mfata izi inyuma, hama tuze guposita waro nimero, ca turatelefona iyo nimero tuyitoye, jewe nkamenya yuko mpamagaye umuvyeyi w'umwana gwaje. Nja nitabwa rero n'umuntu ntazi, ariko ngira yari wewe nyene. Ndamubaza ingene bimeze, ucumbwira yuko ari association Bon Samaritain. Ico nagize nti uronse akanya uce ngaha ndaguhe ma contribution. Rero numvise ari akanyamuneza. Ubwoba rero bwa mbere ahubwo ubwoba nabugize ari uko ndiko ndabibona kuri televiziyo atanico ndi buriko bikoze, mugabo maze gutanga ma contribution numvise ndemye. Yego. Mbega uwo mutima wawukuye he gufasha umuntu utazi atazogusubiza? Ni kuri nta mugambi nabishizemo, ni kuri televiziyo nabibonye, hanyuma n'umutima nyene w'umuvyeyi. Ubu nawe uba ufise abana ukagira uti mbega yaba ari umwana wanje jewe biba bimeze gute? Mbega nsavye ari umwana wanje agwaye bakanyima, nta mubabaro nogira. Nta n'ikindi nagize atari ukwishira mu kibanza c'umuvyeyi agwaje. Yego. Okay, ariko niba nibuka ntivyagarukiye ngaho gufasha, wewe warafashije, ariko warateye n'akamo abo muzinanye, abo mwakorana nabo urabashiramwo umutima wo gufasha, kandi vyarakunze. Yego, nabonye yuko ugufasha kwiwanje atanico byari bimaze, kuko kari gatoyi nyene. Hanyuma ndagerageza aho nakora, ndavuga nti reka mbwira abandi numve, ndababwira iyo témoignage ingene nabonye kuri televiziyo, ingene nashidutse, kugira ngo nabo numve ko nobashitura. Kandi ndabashimiye, ari abatari bake barabigize, rimwe bikabananira, kuko twese byaratunanira uburyo, mugabo isorosoro igiroye nshoboye kwegeranya dukeyi, hamagara Alex nyene abijejwe, numva arakanyamuneza, nkaca ndamutera akama nti burya hari ico naronse urahaca urabe. Vyarampimbara kubona ngize ico nshikirije ari ciwanje n'abandi twakorana, numva nakanyamuneza. Kandi iyo bandonkiye ifoto k'umwana yakize, numva arakanyamuneza, nkaceza nkayereka n'abandi bose. Yego. Uriko urabwira abandi baterere atari umuhamagaro wabo, ntivyagutwaye inguvu nyinshi, ntibagusuzugura, ntabavuze amajambo ko ushaka kuyiba? Oya ntiya amajambo bavuga, gusa waragira inguvu, utubo vyankiye nta kibazo, ubishoboye ukagira rimwe kabiri gatatu, ukabibutsa ukanababwira uti uno munsi n'umunsi wa nyuma, ugaca mu mabiro ukagira uti kwa kundi ni gute, ubishoboye akaguha.
hariho benshi baranabishaka mugabo ukabona ngira ni uburyo bwanka canke baba bafise n'ibindi byinshi bariko baragira. Hariho rero uwo twanagumanye wewe arabikora rwose birashimwa. Twasigaye turi nka babiri, abandi baragira rimwe rimwe ari uko bateye akamo. Mu nyuma mugabo twaragize tuti kuguma uduraje inyuma y'abantu biruka inyuma bano umengo uriko urabagora, tuja turabireka mugabo abo babiri dusigaye twarabandanije buhoro buhoro umunsi cishoboye. Yego. Mbe ntakugoye wabibuka igitigi c'abana mwafashije ko muri Samaritain? Nukuri sinokimenya gusa je nahimbagwa ari uko ndungikiye uti wa mwana yagarutse undi yagarutse. Sinigeze ngomba kumenya ngo ni bangahe canke ni bangahe. Kuri jewe uko bangana bose abo umwe canke babiri numva arakanyamuneza. Ariko tubandanije tuvugana bazi yuko ugufashanya mu Burundi wacu urabizi, n'utanze 5,000 mu rubanza ariyandika kw'izina, n'utanze 10,000 ariyandika kw'izina, wewe ugatanga uko ubishoboye kandi ntiwatanga make, ukabigira n'abandi kugira ngo uwo mwana aje kuvugwa akire. Uwo muvyeyi yafashijwe muri ubwo buryo naho utabazi bose. Uwo mwana yakize kubera waterereye uri mu bandi baterereye, ubu ariko arakumviriza, ariko arakwihweza isura y'ubuvyeyi, umutima w'urukundo, hakajambo umubwira nawe. Nukuri icambere numubwira no kumukeza ko ikibondo ciwe cakize. Ikindi numubwira nawe nuko yoza aratera akamo abandi canke yumvise nawe bamuteye akamo nubwo ata amafaranga yoba afise. Nukuri kuko ni igikorwa c'ubuvyeyi. Noneho wewe nk'abandi arafise n'ahana bikura agira ati uwanje yarakize none kuko intofasha uwundi gukira. Ntiyibaze yuko ataronse byinshi ataco yokora, ariko gusa uwo mutima wo kugira uti ico mfise cose naho yotanga umukate abo bana bagashika bafungura yobafashije cyane. Washika ku biro vyaho ishirahamwe Samaritain rikorera, ntiwakangutse uko wari uhiteze niko hasanze? Oya. Nukuri je nagira ni biro bihanitse gira nti n'ahantu umuntu ashika abona nyene ko ari biro vyiza binini, mugabo nabonye ari akantu gatoyi. Nukuri kubisanzwe yarakwiye ibiro binini kugira ngo aronke naho yakirira abo bantu, kuko mu mwanya ariko arakira umwe uwundi aba yicaye hanze n'izuba n'iki. Byoba vyiza bishobotse yuko abantu bofasha. Jewe ndahamagariye abantu benshi babishoboye bagerageze gufasha ishirahamwe Samaritain, kuko n'abantu bakora ibikorwa vy'iteka, kugwaza ufise n'amaganya utabona iyo uja n'iyo uva, mugira uti umwana wanje ejo azokira canke ntazokira, kuko kuzerinze kugira ngo umwana wanje azovurwa ari uko agiye i Buraya ni bake babishoboye vy'ukuri. Rero gukorera ahantu heza vyoba vyiza, n'abo bantu bakaza bakisanga bakabona bakicara heza. Nta kuntu rero woza ufise umwana agwaye aremvye ugashusha kuja kwicara ku zuba. Rero ndahamagaye abantu babishoboye baterere, haba mu kuvuza abana, haba no mu bundi bwose buryo bushobora gufasha ishirahamwe kuba ryitanga rwose. Turabibashimiye. Hanyuma jewe ikindi kintu cantangaje mu buryo buke, novuga ni buke vy'ukuri, nubwo wavuze ngo si buke, je mbona ari buke. Nagiye mbona bari bampa ngo certificat d'honneur. Nukuri umugani wa Bikira Mariya je sinari ndabikwiye. Iyo certificat d'honneur ndabona ata kintu kinini ndabona narakoze comerita iyo certificat d'honneur. Mugabo ko mwabonye ndabishimye n'ubu ndacariko ndashima. Yego. Murakoze cyane kuri iyo nyishu nziza no kugukenguruka. Mbega hari ico
biba vyarigeze abana umuryango wabimenye iyo wafashije umuryango wawe barabimenye bon iyo nafashije ntibabimenya mugabo barazi ko mfasha iyo ndabishoboye barazi ko mfasha nabo dukorana barabimenya kuko iyo certificate naciye ndayimanika mu biro bakambaza ati mbega ibivyo nibiki gaca ndonkeraho n'umwanya wo kubavuga sino uko ndonse aho kantu sinarinda kubivuga kuko kari gatoyi n'ukuri ntikababaza umuryango ego mbe ngo kwereka abo bana wafashije bari ku musego barakina baraja kw'ishure wumva wifuza umunsi umwe ko mwohura nabo ego nonezerwa cane ndababonye ariko ndibuka yuko umunsi wa mbere nabonye umwana yarameze nabi cane mbonye ifoto yiwe yakize narumvise amosozi mu maso sinzi rero ko kwari kunezerwa mugabo narumvise umutima wanje umengo hariyo ikintu ariko n'agahimbare nukuri umunsi rero umwe nobabona nka bose canke naho nobona na babiri canke batatu numva vyondyohera cane hama umunsi basubiye uzumva rero tujane nzi ko baraha bari mu ntara zitandukanye hari mu Rutana Ibubanza Karusi Bujumbura Rirare abo nabo nibuka ariko tuzotegura umunsi umwe ishyirahamwe ryakwije imyaka 10 tubahuze abakize ababafashije ababavuye hanyuma ngira ngo uzoheze ubabone nandi ho kuduga ruguru canke kubazana si ikintu coroshe ariko uwo mutima mwiza haraho ukura haba ku bavyeyi wawigishijwe nande byarizanye jewe bon mu muryango iwacu ndi umwana w'umuhererezi abo tuvukana bose ndabona bameze neza abantu umutima mwiza ariko nashaka kubwira yuko twari dufise umuvyeyi mama y'igitangaza aheruka kwitaba Imana mugabo n'ukuri urukundo yarafise niko imyaka yose tuzokwama turirimba yarafise urukundo rudasanzwe kuri we sinzi yari ingabirano yarafise rero hamwe nanje Imana yompa iyo ngabirano nkumva ndafise urukundo sinzi ko noshikiriza ubwo kwa muvyeyi wanje mugabo Imana ibifashije ndazi ko nobishobora ego kuko wewe nahatavye yarafise yaragaburira abantu bahita twaba hafi yo n'ibitaro wanashaka mugabo abantu barabura iho bajyamo mu bitaro bakaza kuryama iwacu utwo yarafise twose yarashira inkono ngaho ati gushika iheze gushika ibiri mu nkono byose biheze rero nukuri Imana ifashije nkagira nk'uwo mutima wiwe numva no bishima cyane nta muntu n'umwe adakunda umwana ni ubuzima ku bantu bose umwana agwaye rero ni ikintu kibabaza cyane kandi akunze uwo mwana bakunze nabo bavyeyi biwe badafise ubwo buryo rero jewe mpamagarira cyane kugira umutima w'ikigongwe wo gufasha abana kandi no gutera intege abantu bitanga kugira ngo ibikorwa vy'iteka bikoreke neza yego batugize neza dutabaye abo bana bagwaye ingwara tutari bukize ngaho iwacu Burundi tugiye hamwe tugashobora kubaha kwizera kazoza kwizera gukura